novuga yuko umurongo wundi w'ico twifuza gushikiriza mwishira hamwe AMB n'umurongo uhagaze ku bintu bimaze imisi bivugwa binaba muri umuryango wacu w'abaririmbyi. Nashaka mbanze nibutse abaririmbyi bose iyo bava bakagera yuko icubahiro c'umuntu atari imyaka, icubahiro c'umuntu n'ubuntu, kandi icubahiro ntibagisaba, icubahiro umuntu wese arakirekuye. Ni ukuvuga yuko kirazira kurengerera mugenza, mwakora bimwe mutakora bimwe, kirazira kumurengerera. Noneho hariho kurengereranira iyo muhuye muri babiri, hakaca haba no kurengereranira mu isoko. Nagomba ndabibutse ko isoko atari yagiro, ni ukuvuga umuco rero gukorera kuri Facebook, gukorera kuri marezo sosiyo, n'umuco mubi cyane. Ngiye hoba hari wakurengereye akarimbi, ibiro vyama vyuguruye bwa Paradeza nimero 10. Shika uvuge hanyuma twigire hamwe ico kibazo turabe ko umuntu yakurengereye cyangwa atakurengereye. Kuko ntibitahuritse yuko ubwa mbere mutangura muterana amajambo mu nyuma mukubahukana leta, mukaza gusaba ivyo musaba leta mukabisabira ku mbuga ngurukana bumenyi. N'umuco mubi cyane kuko leta n'umuvyeyi wacu kandi dusanzwe twubaha. Nagomba kubibutsa yuko ushaka gushikiriza ikintu yaba umushikiranganji cyangwa nyakubahwa umukuru w'igihugu birafise aho bica. Ivyo tumaze guhanura kenshi, mugabo bimaze kurenga ihaniro tuzoheza dusabe abo vyega mu nzego baheze nabo bafatira ibihano, kuko ni ibintu bigisibije cyane. Kuko hariho ama interview atangwa n'uyu muriya ukashusanga yagiye kugira amajambo y'umutwe atuma uyu nuriya batangura gushwana cyangwa bagwana, kandi ivyumviro byanyene gutanga ikiganiro ataho byasa bihurira nico kiganiro yatanze. Kuri iyo mvo rero twashaka gusaba abanyamakuru n'ukuri batwumva, kuko dusubiye kubona ikiganiro gituma abaririmbyi bashamirana, tuzobifata yuko abo bantu badashaka neza yabene Burundi. Kuko namwe muravyumva iyo abantu bariko baranigurana bagwana baterana amajambo kubera wewe uri kurarondera bimwe bita ngo na views, ntaco biriko birafasha igihugu kiretse ko nawe we ivyo bigufasha kiba ari gito uravye ico biriko birisha igihugu. Rero kuri ico turabasaba twivuye inyuma ko mugerageza nukuri mubikure muvuganye ikiganiro n'umuntu, wandika ivyo mwavuganye, ntuje guteranya cyangwa gutangure gukreya uremera umuntu umwe umukorera ibyo bishushe undi umukorera ibyo bishushe gushika aho barinda gufatana mu kanini. Ico kintu n'ukuri mukidufashe ko nk'abanyamakuru. BTV Burundi present